maze gushikayo ivyo nibaza sivyo nasanze. Nari nzi ko ngiye ahantu nyene nshika amahera yuzuye ari ukuyora. Kuhamenya vyategeza kuntwara niburi nk'ukwezi canke kurenga. Or uburi fise visite iri kwiraharura utegezwa kugira retour. Rero nko mu minsi ya mbere mu visa ya mbere kuyironuvera vyansavye ko nsaba amahera muhira. Numva ntarayaronka yandi nari niteza ahubwo narayasavye. Aho wose wagumupanga inzu ufungura amahera atavi Dubai. Amahera atayo ninjiza. Base nari bwaronke akazi, sinari bwaronke ico nkora gishobora kunyinjiriza. Donc yari consommation kandi iravi kutushere hari ukiva i Bujumbura. Wari waseze umuryango tingiye kurondera. Uwo muntu we yakwizeza yuko uzoshika ubuzima bumera gute? We yambwira ati ino amahera aruzuye arahari akazi uzoca karonka. Donc urumva umuntu akubwira ari hariya wewe hari n'igihe abashaka uze gusa kubera ko Dubai nta muntu akorera ubusa. Abariyo bose naho yokuzana ari umugenzi aba yari ikintu bitinjaburo ni commission. Ni muri iyo ntumbero rero nihaye umwanya nkabona ataha iki gihe kirageze kugira ngende gushinga agence hariya hama abantu bagende Dubai baciye mu nzira ziri legale, donc bagiye gukora akazi. Ikindi naco nuko nabamaze guhura n'abarundi benshi ugasanga ubungo yaribwe canke umuntu akantelefona nararungikiye amahera umuntu ya visa yarayariye ntiyanzanye canke ugasanga ngo ngaha mu Burundi yaratanze amahera ngo azoja hanze. Abo bantu uwo muntu nta namutwaye nta mujanye. Ndavuga ati foko ngira ikintu cemewe n'amategeko kiboneka kigakora ivyo abantu bakabona inzira yo gucamo. Kandi mu gihe gito maze nkora namaze kurungika abantu barenga 100. Turi ngaho nyene muriko muratubwira ko ariko barakurikira kino kiganiro. Umuntu yituye Hori Travel Agency mumufasha ibiki? I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. Mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye. Ndaguye kuri micro. Ni jewe nyine Juste Gael. Inyuma ya kamera mwita umusaza n'abakuye hariya ndabazana ngaha ndakubwira ko vyamaze kuzana indi poem idasanzwe. Tumaze imisi twumva abarundi bamwe bava mu gihugu ngo bagiye gukora muri Dubai ariko bashitseyo ukaza wumva ngo uwo yambwiye ngo yandonke akazi telefone yaciye ayizimya. Ivyo bikaba inamba nyinshi ku barundi bashikayo, mbese bamwe ugasanga bagiye gukora ubuzi bumwe novuga ko igipolisi cha Dubai gica kibafata. Uno munsi twabazaniye umurundi afise agence itwara abarundi Dubai kuja gukorayo. Mbega kubera iki gushinga ino agence bigenda gute kubavyifuza ko tuzi ko umuntu abakenera vyinshi harimwo nibijanye no kuvuzwa nibindi byo kumutekaniriza kazoza. Ino agence ibitegura gute? Ariko vyongeye si Dubai gusa n'ahandi barafise ibindi bihugu batwaramo. Mbega bemeze gute? Turaza kubimenya. Ndabura ko no munsi tuma duhure n'umuyobozi wa Hori Travel Agency kwa kuri ahandi nawe suni niyunge ko Richard. Ndakuramuza bwana niyunge ko Richard. Ndakuramukije cyane Gael, ndaramukije n'abariko baradukwirikira ku mukubito. Yego bababwira ati mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho bahereye mu mpande z'isi zose. Ndizera kumeze neza. Ndameze neza cyane. Jemba muntu utagase. N'ubuntu bw'Imana. Oh haleluya. Kuba tamuzi niyunge ko Richard. Niyunge ko Richard ninde? Bon, niyunge ko Richard n'umurundi umujene yarondeye ubuzima hanze y'igihugu no mu Burundi nk'abandi. Mvuka mu ntara ya Rumonge nahora mbi Dubai mu Gapuro mama. Kubera ivyo warohejeje kuvuga ndiko ndakorera ngaha mu Burundi. Ubuto bwawe bwari bumeze gute? Ubuto bwanje nari umwana kubagana mugabakerebutse kandi azubwenge mu ishuri. Hama nakuriye mu Rumonge niga amashuri matoye ndiga muri interna nk'abandi bose. Nuko mu nyuma nisanga ndumugabo nanje.
urazi gukubita umwibi rero nimba ndakumva neza cyane rwose ndi umwana wo kumazi ku mazi umwana wo ku kiyaga wisanze gute mu mahanga kwa kundi nyene ubona mu Burundi ukavuga ati aha amaronderero si kirenga par rapport y'ahandi nkuko na kera na basokuru baje Manamba yego byaranje mwe ndavuga nti buriya kanyoni katagurutse nikamenya iyo bweze ntangura kuja mu mahanga nisunga abandi nkuko wabivuze nimba atari ibanga wahereye mu gihugu cyawe nahereye muri Afrika ngaha ndamaze gukorera mu bihugu byinshi ariko ndibuka yuko nkitangura gusohoka nagiye muri Uganda ariko mu nyuma naragiye Tanzania narakoreye muri Sud Sudan igihe kitari gito Centrafrique ni henshi sinibuka igihe mugabo aho namaze igihe kinini novuga ni Dubai ariko tukiri ngaho uravye ibyo bihugu byo muri Afrika watembereyemo ugeranije n'u Burundi wasanze hameze gute amahanga aka karere kameze gute Burundi nico gihugu ca mbere ciza ubwa mbere na mbere par rapport y'ivyo bihugu byose nagiyemo gute nk'akarorero gatoya muri ivyo bihugu byose maze kujamo nta na hamwe ushobora kuvoma nk'amazi yo mw'irobine ngo uyanywe hanze ugura nk'uko tunywa rayifi nk'uko tunywa n'izindi n'ayandi yose mugabo aha mu Burundi urashobora kwivomera amazi ya Rusengo ukanywa kandi akaba aryosha ameze neza icyo ni ikintu ca mbere ica kabiri klima ahantu hose maze kuja nta namwe hari klima nziza nko mu Burundi kandi iri perumana igihe cyose tuba tuzi ko habaho muci mu mvura kandi izo klima zose nta na rimwe ziba zimeze nabi ku buryo byobangamira amagara y'umuntu ariko hanze usanga hari ibindi utegeza kwifashisha kuba mu nzu ugasanga uba muri climatiseur hanze ugasanga nta modoka wotemberamo nk'uko hatarimo AC muganga twimanurira ibiyo tukigira umva ni ibintu byinshi ubwiza la beauté du paysage igihugu cyacu nico cambere urashemwe ivyo bihugu byose wisanze gute i Dubai no kwisanga Dubai nuko nari mfise contrat yo muri Sud Sudan iheze nca ndaza mu Burundi muga iyo wamenyeye kugenda usanga bigoye usanga hari igihe ubona uti hasi ndagera aho noza mu Burundi ngo ngume rero narifise umuntu nkuko nyene wabivuze w'umugenzi ariyo hama ntiyari n'umugenzi ntwa tuzinanye cyane kwanza warariyo yarari ngaha yavuye ndamubaza amakuru yaho ati ni sawa sinoguha umuntu azokwakira hama ngenda muri ubwo buryo ndagura visa ndagenda atanzi arantora anshira ahantu ho kuba hama ati ntiwimenye rero urondere ntangura gusatira nuko uravuye muri Sudan ucuja Dubai cyagenze gute kugira ngo wisange Dubai kwisanga Dubai no umugenzi nyene yampamagaye nkuko nyene iyo wamenyeye kugenda mu mahanga bawumva wova ukashika n'ahandi yego rero hama ndagenda Dubai ngenda na visa visite mugabo ntivyari byoroshe ibibazo byari byinshi urumva Dubai n'ahantu hateye imbere cyane nutokompara n'ibi bihugu byo muri Afrika kandi nkigendayo nari nzi ko ngiye ahantu nyene nshika amahera yuzuye ari ukuyora uzo ngiye kuba umutunzi kuko uravye abantu baba bari Dubai uba wiyumvamwo nawe ko batunze kandi unahashitse hararenze haba harenze amafaranga kandi urayabona mugabo aronkwa n'abamaze kuhamenyera bavuga bati bari muri domaine bagiye neza niko no bivuga urafashe indege urashitse Dubai ugishika kuri aeroport ni expresso ya mbere wagize icambere kwari kubona ko nzimiye kwaza kubera hari harenze hama umuntu yanyakira entreta ntitwari tuzinanye ubwa mbere twari tuzinanye kuri telefone numva kumurondera ukaraba aho uri ahantu hose harasa uciye ngaha muri uwo muryango ukabona umengani wawe undi uvuyemo mbagare aeroport yahirarenze winjiriye muri parking ukabona hose harasa yego donc byari nkuko hama mugabo ndagira imana uwo muntu arantora aranshikana aho nategezwa gushika ariko ntivyari byoroshe kuko
Dubai bwa mbere na mbere narazimira, nta kazi nari mfise, nategezwa kurondeza umva ukwezi kwa mbere kurahera. Imbere ko dushikira ukwezi kwa mbere ukiva i Bujumbura wari waseze umuryango tingiye kurondera uwo muntu we yakwizeza yuko uzoshika ubuzima bumera gute? We yambwira ati ino amahera aruzuye arahari, akazi uzoca ukaronka. Donc urumva umuntu akubwira ari hariya wewe hari n'igihe abashaka uze gusa, kubera ko Dubai nta muntu akorera ubusa, abariyo bose naho yokuzana ari umugenzi aba yari ikintu bitinjaburo ni komisiyo. Rero hari igihe umuntu apensi tati ingo bakakubwira ati amahera arahari kandi n'ivyo arahari, ariko mu gihe wagiye mu nzira nziza niko novuga. Rero yarampamagara nkuko nk'abandi bose bashobora kugenda bahamagawe n'abagenzi canke n'umuntu bazinanye, akambwira ati uzokwiyadabuta nzokwereka ukuntu, ariko maze gushikayo avredi ivyo nibaza sivyo nasanze. Uko novuga ati bari nk'urugendo rukomeye cane, kuko kwisanga ahantu urumva nk'ubu wasize umuryango ino, uragiye uzi ko uzoca uronka amahera, ugiye kuronka amahera hari n'igihe uba wafashe ayo wari ufise ukavuga ati niyo nkoresheje yose ndagiye. Donc famille ibiguteza amaso avuga umuntu yagiye hanze, nawe murabizi umuntu yagiye hanze bamuherekeje kuri aeroport egare ko bagiye gutangura kuronka amadolari. Isange rero hantu ahubwo ari ubu yakeneye azovino, kuko ndibuka nko mu nkishikayo narahabaye ndondeza akazi kataboneka. Utegerezwa kwanza ugiye mu bintu vy'igikomisiyoneri nk'ivyo umuntu yakora, utegerezwa kubanza kwiga Dubai ukahamenya, kandi Dubai harasa. Urashobora guca ngaha mwajanye n'umuntu akuzimiye gatoya, ukirwa urazunguruka kuko amabuilding yose abasa, utubarabara twose turasa, ukazunguruka urondera ahantu wa muryango winjiramwo aho. Ivyo akaba ari challenge ya mbere kuhamenya. Vyategezwa kuntwara niburi nk'ukwezi canke kurenga. Or uburi fise visite iri kwiraharura, utegezwa kugira retour. Rero nko mu minsi ya mbere, mu visa ya mbere kuyironuvera vyansavye ko nsaba amahera muhira, numva ntarayaronka. Yandi nari niteza ahubwo narayasavye. Aho wose wagumupanga inzu ufungura amahera atavi Dubai, amahera atayo ninjiza, ko sinari bwaronke akazi, sinari bwaronke ico nkora gishobora kunyinjiriza. Donc yari consommation, kandi iravikutshere hari ubuzima buba buzimvye iyo udafise ahantu, surtout inzu niyo visa. Nivyo bintu vya mbere bizimvye. Wanashima ibifungurwa n'ibisanzwe bashobora gufungura ntangore, mugabo ahantu ho kuba na visa iri kwiraharura, kuko kuhaba iregare niho kwishira umugozi mw'izosi. Umwanya n'umwanya baragutora bakakuriza indege ikuzanira. Rero urumva ivyo bibazo vyose hama umuntu akasaba amahera muhira kuronuvera ntivyari vyoroshe, niko novuga. Abavyeyi kuri ababwira ati erega rungika yandi nagiye kurondera ubuzima ariko ntibiracamwe, ariko biciyemwe nta kibazo. Baba nyene batavyumva, kandi umuntu wari wose ntabavyumva. Avuga ati none ni gute wewe umaze ukwezi kumwe abiri uri gukora iki hiyo, ku buryo ahubwo twiteze ko ari wowe turongekira amahera, none ubu uri kuravuga ati gurisha kariya yandi yari ngaha ndungikira nkore. Kandi kuronuvera visa usanga bitwara amahera menshi, usanga ukoresha nka $500 kugira uyironuvera. Urumva ni menshi. Ari umuntu bari bayiteze ko ahubwo bakaja kuyongera ko na za dépenses wari wakoresheje. Urabandanyije ubuzima bwaci bukurikira gute nyuma y'ayo mezi abiri? Mu nyuma nararonse ico nshobora gukora, nararonse akazi. Wakarangiwe nande? Nakarangiwe n'uwundi murundi umwe, ndamushimire cyane, yitwa Jamari w'Ingozi. Yari Dubai, twarahuye nyene nduvuga ati murahuye n'umuntu ukidondora, amubwira ati buriya je ntivyorosha, byarangoye, naraje mugabo nta kintu ndabona nkora. Aca mpuza n'abantu bashobora kunyinjiza mu kazi nyene ko gutwara imodoka, kubera nari sanzwe n'umushoferi. Ntivyangoye cane, byaranyoroheye, ariko vyose aba ari challenge. Kumenya amabarabara, gutwara hariya, byose uba wumva
ntibiba byoroshe hama ugasanga amahera uko wari uyiteze siko ariko araza kandi amadepanse aguma aba menshi iminsi umaze byose na bimwe wakura muhira ntivyari byoroshe dimwe ariko mu nyuma byaratevye birakunda Imana ibihari mu bihe byose inyuma y'amezi abiri mu mahanga ari aho umwana arira nyina ntiyumve wowe ubuzima bwaciye buhinduka ya bwarahindutse kabisa birafata inzira bigenda neza ariko novuga ngo ntivyari vyoroshe kugira ngo nshike kuri iyo réussite urakoze igitaximene wabonye kunguruza abantu hariya bimeze gute bafunguruza hariya abantu biba vyoroshe biba biryoshe nivyo novuga kubera ko hariya haba hariho amategeko akwiye akingira umuntu uwo ari we wese uyarenze niwe afata kandi mu kugufata nta muntu mwiruka haba hari amakamera adufata ntuviyora amategeko y'ibarabara ntuhagarara hatariho kandi nta muntu yokurenganya hariya uwo ari we wese muravugana nimba umuntu amutwara ntaha akamubwira ati naya barayo arayagwa kandi benshi utwara bari ingenzi ntibaba bahamenyereye baba bakonta kuri wewe gusumba uko bohogira ico biyumvira co gucarenjinga canke iki umuryango bamwe basiga Bujumbura vyari bimeze gute bategezwa kuntahura kuko urumva baba ari bo banje ibyo ndiko ndacamwo byose twabicanamwo twategezwa kubicanamwo kubera ko ni ubuzima bwo ku munsi iyo uri hanze utegezwa kubumenyesha muhira ntibabona umenga ati ko yaronse akazi ubutuma dusoro ingorane ku matelefone ntizadutse ivyo ntibibura hari ibyo umuntu uwo ari we wese ari hanze ahura navyo ariko abantu babura basigura abantu babura basobanurira ukababwira ati buriya naho ndi hanze ibintu bimeze uku n'uku n'uku bakagutahura ari ubwo uha ukamuha tacu ufise naho byose biva mu mutima wo gutanga kandi gufasha umuryango donc nivyo tuba duhamagariwe ariko iyo famiye itahura barakumva yuko udafise utobe udafise ntiboguforosa kubera iyo ufise ntiwobinya ubuzima wabandanyije igitaximene oya mu nyuma narahinduye akazi ndakora ibindi ndaja no muri biro urumva uricara mu biro ariko vyagiye biba etape par etape donc ako k'igitaximene niko kampaye uwumpa akazi kandi ko mu biro urumva kimwe cazanye ikindi warumenyereye kuguma urondera ahantu hariya ukaja mu biro vyarakoroheye byari biryoshe cane kuko premièrement nahembwaga neza sinasubira kugira struggle yo kuzovuga ngo ndafise viza ngo nzoyironuvera gute umaze kuronka umuntu aba yiwa vyisharija vyose ukaba wicaye uzi yuko ati ku kwezi quelque soit nzorungika aya mahera ngano ko nzoyaronka uko ico gihe c'igitaximene donc sinaba mfise revenu iri régulier ngo iri fixe iyi ni ugamaze kuja mu biro donc nararonka umushahara nkawumenya nkabona ati ku kwezi kuri konte yanje hatuja kwaye ukwezi ati ndashobora gupuraninga gukora iki kintu mu mezi aya naye bivanye n'amahera ndonka numva vyari vyoroshe par rapport y'ivyambere biriko biza kwindi point idasanzwe urabandanyije ubuzima bwaciye bubandanya gute ubuzima bwaciye bubandanya neza kuko maze kuronka akazi kari stable narapanze imigambi yanje ndiha n'ikiringo nshobora kuhamara donc vyaragenze neza niko novuga ngo mu nyuma vyaciye bigenda neza kuko nakoze ibintu vyinshi muri ico gihe ndashobora no kureisisa gukura famille ngaha nayiraja hanze entreta nagiye mfise umugore n'umwana mugubu ntibakirimwe mu Bujumbura ubu mubana mwese Dubai oya tuba muri Belgique muba muri Belgique biriko biza kwindi point idasanzwe uko aradusigurira ubuzima burabandanyije bica bigenda gute kugira ngo uve Dubai naho uje Belgique kugira mve Dubai nje Belgique novuga nuko naronse amahera maze gutangura gukora urabizi kuja hanze biba bisaba uburyo
hama 2021 mu mpera naratashe hama ndasubira inyuma mugabo nari numvise ya diri ya Serbia abantu benshi baba bariko barapinga abandi bakayemera hama nca ndakora plan ndafata famille yanje abacica Serbia no muri Belgique hama je canigira ntibandaniriza ku kazi. Ubu tugeze muri Holy Travel Agency. Nayo yaje gute? Ije gufasha iki abarundi bashaka akazi muri Dubai? Holy Travel Agency yahamagawe n'imvo zibiri. Ndi hanze narabona naho hariyo challenge nakunda guhura nazo bikambabaza kubera ko umuntu barakubaza where are you from. Iyo mvuze Burundi narisigura bigakomera asanga abantu batakihazi Burundi boya nkasanga ntibazi ico gihugu ukazinda gusigura ngo niya Congo niya Tanzania urumva ugasanga ntikiramenyekana kugeza naho mfata ingingo yo kwambara donc udupira canke akantu kerekana ico gihugu nkandika ko Burundi ni drapo kugira kimenyekana donc mu bantu twaba dukorana. Guhera imagine muri Sud Sudan wasanga abarundi hari igihe batari bwabe benshi mugabe ico gihe turagira donc muvuma yo kuambara ibintu vyanditse ko Burundi kugira ngo babumenye kubera yuko abantu bavoyage abantu bagenda hanze gukorondera ubuzi benshi abarundi ntibaba barimo usanga ari abaganda usanga bari abakenya ibintu nk'ivyo ico cari ca mbere muri kuri ico nyene ikindi naco usanga umurundi atagenda agiye gukora akazi nk'ibindi bihugu nta barundi benshi bagenda babaye recruté kuva ngaha ngo agenda ati ngiye mu kazi ka contrat ingana gutya nzogaruke wasanga tugenda twirondeza hama kazogwa mu kazi mugabo abo mukorana ukaje usanga bo bavuye iwabo ako kazi bagafise niho navuga ati none kubera iki mu Burundi ho bidashoboka donc maze gushika i Dubai nakubwiye ko nakoreye umuntu nkakora nkabona abadu benshi ababosi barazana abantu hanze bavanye mu gihugu baba bafise ama licence de recrutement de l'extérieur binjiza i Dubai mugabo mu bihugu bashaba kamwe abakozi Burundi ntibwarimo je navuga ati reka mbanze nihe umwanya mbe ndavugana n'abakoresha bamwe ndaba ukuntu bakorana n'abantu babarungikira abo bakozi kuko antuka ngiye gutora umuntu kuri aeroport nuko yaba yarungitswe n'umuntu abri muri ico gihugu avuyemo avuga ati je nzogenda n'abarundi bazi Dubai bafise employment visa bafise akazi bafise permis de travail ni muri iyo ntumbero rero nihaye umwanya nkabona ataha iki gihe kirageze kugira ngende gushinga agence hariya hama abantu bagende Dubai baciye mu nzira ziri legale donc bagiye gukora akazi. Ikindi naco nuko nabamaze guhura n'abarundi benshi ugasanga ubu yaribwe canke umuntu akantelefona nararungikiye amahera umuntu yaviza yarayariye ntiyanzanye canke ugasanga ngo ngaha mu Burundi yaratanze amahera ngo azoja hanze abo bantu uwo muntu nta namutwaye nta mujanye ndavuga ati foko ngira ikintu cemewe n'amategeko kiboneka kigakora ivyo abantu bakabona inzira yo gucamo mu gihe bigishoboka hama Dubai abarundi bakagiraho isoko ya donc ya main d'œuvre bagatanga umusaruro kuko n'abakozi ni muri iyo ntumbero rero naciye nza ndashinga agence kugira ngo bafashe abanyitura kandi aho bigeze kabisa ndashima abantu benshi barashinga intahe barashimira bakoze ikintu kizima twari twaribwa abantu nkorera amaviza bose ndungika hanze bose uretse ngira nkabo tuvukana amaze kurungika abandi bose akubwira ati nari maze kwibwa gatatu nari maze gutanga amahera ahantu kanga bitakunda mundu akazabona umuhaye visa muri 15 jours visa de travail afise na contrat na permis de travail yurira indega ryohewe bimwe byo kugwego go hejuru rero yari muri iyo ntumbero naho agence yoba yunguka ko mugabo igatanga service umuntu yari yifuza ntihabeho umuntu agurisha akantu agomba kuja hanze hamaga atange amahera
batangure kumwishyuza honyine ataranagenda kubera umuntu yahaye amahera canke hariho abantu usanga arayamuhaye agiye amurungitse mw'ibarabara. Twe rero ivyo dukora ni ukugira abantu bagende mu nzira ziri safe. Nimba atari banga mumaze kurungika abarundi bangana gute muri Dubai bagashika baronka buzi? Pour le moment ni plus de 100 kuko ndibuka ndavye sinobanza kuraba muri base de données kuko abo bantu ndungika bose bafise amagroupe y'abantu bamwe kuri company imwe natanze kuko simpa company avuga ati abayi company hama nkaguma ndabakurikirana ariko bararenga ijana mu gihe gito maze nkora namaze kurungika abantu barenga ijana kandi bientôt ngira nko muri semaine itangura niho tuzorungika benshi. Turi ngaho nyene muriko muratubwira ko ariko barakurikira kino kiganiro umuntu yituye Hori Travel Agency mumufasha ibiki? Umuntu yituye Hori Travel ikintu tumufasha no kumwereka kwanza ubuzi buhari dusanzwe dufise ubuzi buhari buri disponible kuko ntitumuronderera akazi tumushira mu buzi buba buhari kuko tuba twasinyanye amakontra n'abakoresha akavuga ati hankeneye abakozi abo entre Dubai kugira habeho employment visa usanga zizimvye rero hariya umukoresha abatanga la moitié umukozi agatanga la moitié kugira ntihazohabeho ibintu byo kumukata ugasanga bariko bamukata y'amahera yose ahubwo adahemba. Rero turamwereka uburyo bimutwara akazi kahari dufate nk'ubu dufise nk'ama offre nka 10 umuntu akaraba akicagurira akavuga ati je waka kazi no gakora ibintu bishobora ibisabwa tukabimwereka hari biba bisaba icongereza cinshi hari biba bitagisaba dufate nka ubuzi bw'amaboko we akaraba ati jewe ntotoraka uburyo bisaba nangahe akayabona hama nzohembwa yangana gute ama avantage mfise ndi ku kazi angana gute ivyo byose tukabimwereka akiyangaja mu bintu abona ari siri. Uti ndabumva neza ati umukoresha kugijanye na visa ari ibice 50% hama umukozi akari 50%. Aho ayariha yamaze gushikayo canke abiri habikiri ino haba donc nivyo mvuga ari akiri ino iyo la moitié imbere yuko banayapurika banashima bamukorera visa hama akirihira n'itike y'indege. Ico umuntu avuye ngaho agiye gukora muri Dubai gusa yirihira 100% n'itike y'indege. Ahashikira bica bigenda gute tubwiye? Ahashikira ni mu yayo avantage abafise aho kuba accommodation entre temps twe turamushikana ku kibuga c'indege nga hama akishitse hariya tuba turiko turi en contact na team y'iyo company agiye gukoramo iza ko batora ku kibuga c'indege ntavyo kurondeza ngo nzoshikira he zorondera bamutora kuri airport bamujana muri accommodation donc haba hariho ama appartement yo kubamo akagendaho bukeye canke uwo munsi nyene akaja ku biro bakamusigurira akazi uko kameze byose n'uburyo azokoramo hama baca baja muri procedure ushitse hariya ucuja kuri medical check up no kwipimisha ko ukomeye hama kagira fingerprint bakaca bamuha iyo carte de résidence aho ni aca atangura gukora. No kuvuga ngo ikintu kimwe gusa asurinye umuntu yojayo canke yifuza kuja Dubai ategeza kumekinga ashobora kwamagara yiwe ameze neza ko basanzwe urwaye sida hepatite igituntu izo ngwara zitatu yakujanye n'iyigusubiza inyuma uvuga ugaruka rero birasaba ko umuntu aba agenda yipimishije akimenya hama inyuma y'ivyo nkuko waruvuze ati ahashikira nibaza ko ari ico kibazo warubajije urumva ko umukoresha abahazi ababimenya byose ashikira muri company bitandukanye na bimwe twabamwo twe tukigenda. Mbega avuye ngaha ko mwatubwiye harimo n'abakoresha ubuzi budasaba icongereza cyinshi gusaba inguvu mbega assurance yiwe kumutekaniriza kazoza vyo byifashe gute? Ibyo byose biri mu avantage de service kuko abafise mu byo araronswa ID iyo carte de résidence araronswa aho kuba akaronswa na carte d'assurance maladie kandi abari 100%. Ikintu yimenya gusa mu mushahara wiwe abari gufungura
aho baba bafise apartment zimeze neza zifise n'amacuisine ari bien équipé umuntu arateka ubuzima bwo hanze nk'abandi bose urasuma Dubai ivyo gufungura biba bizimbutse bagira stock zawe ngaho hama ugateka ico yimenya no gufungura gusa ivyo byo kuvuzwa hageze ko agwara baramutwara kwa muganga avuzwa samples abafise assurance. Mbega umuntu avuye ngaha mwamenye amasaha akora ku munsi mwamenye kontingwe nizo bingana n'umushahara wiwe biba bimeze gute ikintu bita labor contract ariyo izanana niyo permis de travail ibi specifia buri kintu cose amasaha umuntu akora kontra igihe izomara donc ikonji ufise donc umuntu abafise ikonji rimwe mu mwaka ya 30 jours abafise off rimwe mu ndwi donc ibi byose biba birimwe muri kontra uko bimeze nyuma y'amasaha 8 habanditse amasaha 8 nyuma y'amasaha 8 haba arimwo ico bita overtime ni heure supplémentaire ayaca yahembe gupa upayo bitandukanye na salaire de base. Birashobora gukunda ugiye muri izo nzira muri ko muratekaniriza abarundi ugashobora guhindurira ubuzima mu muryango wawe nawe ukabwihindurira keza cyane. Reka ndaguhe nk'akarorero abantu turakunda cyane Buraya mugabo Dubai kubera yuko hazimbutse ibifungurwa umuntu aba yakumenya ikintu ca mbere kizimvye Dubai gituma wo depensa amahera menshi ni aho kuba na visa ariko umuntu agiye dufate nk'akazi gato k'ubuyede maso canke ubuyede plombier d'électricité ibi bito umuntu arashobora kurungika nka $300 par mois yariye yafunguye umva $300 par mois rero apare yuko barungika gusa ndanaba hanura donc briefing nkaba tekerera impanuro z'ukuntu bitwara kuko hanze kenshi umuntu ubwira aveyo atakintu avanyeyo nuko abata yinjisha ambatazi batamubwiye ati wo bikora ukuntu rero ndababwira ati hariho ibintu bakora ugasanga murabakorana murabarundi nka 10 mushobora kuja hamwe mukavuga ati uku kwezi duhembwe ni $300 tuzohagayere tuzoha umusaza kundi gukurikira umuntu agasanga muri 10 uraronse $3000 yarungitse ngaha samahera make avyo kumva bizoba nko mu mezi 10 ukuvuga urahari uruti muri iyi kontra nzoyivamwe mfise nk'imiliyoni 40 ngaha aha nzoba naronse iki nukwiniga mu bisanzwe nta ambiance ugiyemo uri gusatira kugira ngo uronke amahera yo kuzoza ko investisino kuko iki gihugu mu bisanzwe gitegeza gutwezwa imbere n'abantu benshi bagiye kurondera hanze bakaronka ubumenyi bakaronka n'amafaranga bakaza ko investisha ngaha rero ivyo nivyo umuntu ahamagarira abantu byo imiryango iri ngaha izotezwa imbere nande na bamwe iki gihugu kizokubakana na twebwe nyene tuja hanze muriko muradusigurira mbega abo baza kubitura marunka mu buzu bwahe tuba dufise bivana n'ama offre baba baduhaye hariya kubuzi nk'ubu par exemple harabagenda kunyonga amamoto bakora livraison delivery kuko hariya Dubai abantu benshi barakomanda par telefone ibintu bikabasanga aho bari naho harabagenda gukora ivyo harabanyonge imiduga nk'amataxi ababuzi bwa sécurité yi Dubai nyene aba bakora aja do propriété ba cleaning nkaha aba usanga amahoteli amamoro hari haba cleaner bahakora donc abakora muri construction donc en général ko construction yagutse haba ari imyuga myinshi itandukanye novuga ko ari nk'ivyo par exemple nimba atari banga umushahara umuntu ashobora guhembwa hariya ukuze mu bavuye ngaha bari umugana gute ukuze ama company ntahemba kumwe amakontra batandukanye harabavuga ati tubanza kubaha experience mugabo hariyo n'ubuhemba $3000 1200 compte 950 600 nka za sécurité donc amahera baba bahemba nko mu madirham ha sécurité ugasanga bahemba muri 2200 gishikayo 3500 muri livraison y'amadirham donc na 4500 ku bataximen 1400 muri ubwo bundi buzi bw'imyuga mito nta muntu aja munsi ya 300 compte y'amadolari naho akazi kanyuma muriko murabitubwira
mbega si ivyo gusa murafashije abantu baja Dubai muravye feedback muriko muraronka iyo bariko barajayo abafise amasosiyete mukorana basanga abarundi bameze gute iyo bari ku kivi? Icambere na mbere coco feedback ni totalement positive kuko barashima abarundi cane n'abakozi kandi n'abantu biyadabuta gukora ikintu kimwe gusa hariho challenge imwe kandi ariyo nohamagarira umuntu wari wese ko kugerageza icongereza mu Burundi ntaco tuzi donc communication iragorana cane ari navyo bituma nk'umuntu usanga agenda mu kazi ntaje mu kandi kubera ko atarurimi rero nk'ubuje nk'ikintu nohanura nk'umurundi wese yiyumvira ejo yo kwiga icongereza kuko mu Burundi kwiga icongereza birazimbutse hari ahantu usanga bigisha amasantere banyene bigisha formation accélérée y'icongereza umuntu ugasanga arakivugana icongereza n'ururimi rworoshe kwiga naho ubutize umuntu arashobora kwiga icongereza akakimenya kuvuga atazi kucandika donc abarundi no bahamagarira cane kwiga icongereza kuko nigwo rurimi ruriko ruratwara isi ahantu hose naho uja mu Faransa uvuga icongereza ntiwobura abantu bamuvugana baba bakizi naho woja muri ayo mapays francophone usanga icongereza kizwe rero gikora ahantu henshi abarundi bociga kuko ni challenge nkunda kuronka aba boss bakantelefona Richard we need people speak English nyene umuntu umurundi arakubwira ati je icongereza nyene ndagerageza ndakize sino nanirwa mugagashikayo timidite kubera atamenyeye kukivuga ugasanga biragoye ko communica iyo niyo challenge maze korona sino kote yo gukora abarundi n'abakozi kandi n'abizigirwa cyane ari nico gituma ubona udazi ugiye kuri aeroport ntubu nta munsi wobura indege zije Dubai zigenda zuzuye abarundi kenshi abarundi benshi bariko barasohoka baje Dubai kubera ko marché yo kurokrita hanze y'igihugu cyane iriko iraraba ku Burundi ku barundi kubera iki impact ari positive iyo bageze ku kazi bariyadabuta mu bintu byose niwe muntu ushobora kwigisha ibintu atigeze yiga basanga umuntu yize psychology mugabo mwigishije gukoresha imashini kanaka ariko arayikoresha neza kandi agatanga umusaruro urumva ni ibintu byiza cyane rero ko abarundi tubyumva tukagerageza kuja kuronderera hanze malgré naho uburyo usanga ari bwo bugorana cyane mbega ko arabavuga ati genda ashoboye gukora hama koje ni mwonkopesha mu kabindi hama mukabizo yakora mu mushara abavuga ati ubwo bufasha barabusavye navyo bica bigenda gute abo pour le moment ibazo yuko bigoye kare wanashima kare niko vyaba bimeze mugabo mu reba no kuvuga nka ministère du travail ya hariya ntivyemera ivyo ni contre la loi naho haba bigira kubera haca habamwe nka exploitation de l'homme umuntu akamuzana akaca mumaza kontra amuhemba amahera ngira yo kujya gusa aroroke yakoresheje amahera makeyi kuri ya visa yiwe akaca bandanya deza ariko aramukata ugasanga umuntu agiye yaraze ngo azohembwa dufate nk'igihumbi c'amadirham akaca ahembwa nka 4 ugasanga ni ntashika na $500 numva uhembwa ayo mahera yose imyaka 2 ivyo bituma nuko bari kukumina nico gituma rero bace bavuga bati hategezwa kubaho ico umukozi ariha n'ico umukoresha ariha mugabo salaire itegezwa gutransita kuri konte z'abakozi shakemo umukoresha atabikora donc abariko aca contre la loi barabapenaliza nico gituma bigoye ko noronka je company zishobora kurihira abakozi hama zikazobakata Mwego muraye tubwira si ivyo gusa musanzwe mufasha abantu kugura amatike y'indege navyo mwaciye mu bijamo gute bo vyose birakorana kubera yuko nasanze abantu mfasha ndabafasha kugira bakoresha uburyo bukeye kandi bategezwa kugenda n'itike y'indege bimenye ndiko ndaraba nkasaba yandi ma agence de voyage ama tike y'indege naca mbona ko bica bija hejuru ibiciro
rero pour minimiser les dépenses navuga ati reka ce ndabikorera hariya nyene nugururiye agence do voyage itabura amatike y'indege hama byose mbe ndabikorera hajya mbona ntitike zizi muri iyi periode itike ziri muri aya mahera hama umukoresha kuri aka kazi asaba aya mahera donc le total ayo umuntu asabwa aja yangana nk'uko donc vyari kugira no worosha akazi byose bibere hamwe ndabikorere hamwe mu gufasha abene gihugu nyene borohera bisaba iki kugira umuntu abiture abasanga hehe bo nta na kimwe bisaba no kutumenya hama dukorera muri mairie Hotel de Ville ya building nshasha ya mairie yego ni hasi biro numero 12 ashitse antuka cabona hori travel haribonekeza cane yego wo twitura rero dusanga hajya nta kibazo dukora iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatandatu uretse kwa Mungu niho turuhuka kuko n'Imana yararuhutse hari cyari ikintu kizova ngatavuze baje nibaza ko kihari icambere navuga no kubashimira kuba mwatuhaye aka kanya tukashobora kumenyekanisha kuko hari abarundi benshi baba babikeneye cyangwa ugasanga bariko baragenda mu nzira zitari zo bagahura n'ibibazo hariya nk'ivyo natwe twahuye navyo baza kumenya aho bo kwitura rero nivyo nibaza yuko mwakoze cyane no gushimirwa umuntu wari we wese atwitura canke adufata mu mugongo mu buryo bwo canke buriya kugira ngo tubandanye dukora akazi kacu neza nuko reka ndabashimire sima ivyo murimo murabana natwe gutambara umugaza mbese biranagwaza ariko umwana mutura kwa rukundo kuri micro jiwe nyine juste galagene voice que black manchoni black behind the camera mwitu musaza ni haramba Burundi ni haramba abarundi ni harambe ibijanye na bukerarugendo ndabwira nti bye bye cha la vista ula ushlo mushlo none